hari muri 2020 ngomba kugira mariage ko nagiriye mariage ruguru. Ico gihe ari ku munsi wa gatatu ngomba kuzogira mariage samedi, baca bantelefona bambwira ko data buko yari mu bitaro apfuye. Ndavuga ati bino bintu biragenda gute? Ndibaza uko ndi bubigenze. Ndavuga ati ndashobora kugira mariage mu Kigandaro, kuko umuntu murabizi yateguye mariage aba ari ibintu bimeze neza, uba wabiteguye cyane. Ndavuga ati gukora mariage mu Kigandaro numva bidashoboka, kuko nari maze kuba nsengera hano muri Pantas. Naciye telefone umwungere ndamubarira kije ngomba kugira mariage ariko data bukwe afiriye mu bitaro, ndi bukora iki? Acarambwira ngo humura. Ndibaza ambwiye mpumure, data bukwe cyari cegera cy'umukuru w'umutumba ruguru, bariko baratoza umusada igihumbi ku mutumba yisandugu, bariko barabaza, bari bahejeje no kuyiteranya. Ambwiye mpumure, ndibaza ingene biza kugenda. Cyambwira ngo gukira bikuvako no gupfa kwiwe biza kukuvako. Ndamubaza ati gute? Ati uyu mwanya turiko turavugana kuri telefone biza gusaba ko tuvana, uce wigira umusazi, uhinduka umusazi mwibarabara. Umuntu wese aza kuguha pole akubwira ko sobuko yapfuye, umubwira ati nta makuru ufise, ati yakize ni muzima ntiyapfuye. Numva ni ibintu bitoroshe. Nakuye telefone ku gutwi duhejeje kuvugana, abo twari ko turakorana bariko barankorera inza, abakozi twari kumwe. Nza mbona umuntu ashikiriye ambwira ngo sobukwe ngo pole sana ngo yapfuye. Namubwiye ati we nta makuru ufise, ati ni muzima yakize. Ibikorwa byose nariko ndakora muri uwo mwanya nca ndahagarika. Ndabihagaritse nca ndaduga guno, nca mbona ahantu hariko harakora abantu nka 10. Baca barambwira ngo nukuri ngo wihangane, ngo sobukwe ngo batubwiye ko yapfuye, ati nta makuru mufise, ati ni muzima. Ndakwira hose ndagenda ku kabare, mbona umugenzi arangurira ifana, agurira ifana ndiko ndayinwa, ngo ariko arama pole. Namubwiye ati ifana uyinguriye kugira umpe pole, ati nta makuru ufise, ati ni muzima. Ndakwira hose ndatembera ngenda ndabivuga uko niyashira biramwo mwanya. Rero ico gihe papa yari afise ikibazo cyo kudakomera mu mutwe, yarasara. Bacavuga ngo umuhungu wa Naga yasaze nkawe. Ndakwira hose ndasara, ndazi wabo na madame, sanga marira na marira, sanga ahantu bariko barasenga bamwe barira. Ndabwira ati humura, tayo masengesho musengesha mukekeranya, uwo mwize muzi ko yapfuye ntiyapfuye ne muzima. Barabazanya ati ivyo nibiki? Burya bavuga ngo yasaze. Ndakwira hose hanze bariko bararira, ndabahumuriza. Mu masaha 3 y'ijoro nca nditahira muhira. Mugabo nk'umwana w'umuntu mu gatondo harageze igihe ngiye kuraba pare wanje mu masize, ndamubwira nti yamara nubwo nizeye Imana ndumva kumenga ari kibazo cyabaye, kuko bari bazindutse saa 11 na probogisi bagiye ku bitaro gutora ikiziga n'isanduku. Bashitse ku bitaro, jewe ndi muhira ndiko ndibaza ingene bigenda, ntazi ivyo barimwo ku bitaro. Nza numva telefone irasonye, turi kumwe na pare wanje mu masizeri y'igitondo. Isonye nza numva umuntu ambwiye ngo uzi n'amakuru ngo wa Mutama ni muzima. Ndabamaza ati ivyo bintu byagenze gute? Ati twebwe twaje na probogisi tugira twinjire mu gipangu, tuja tumubona avuye gupisa, tuca dusubiza imodoka inyuma, tuja kuyinyegeza kugira ntabone ko twari tuzanye isandugu.